Chibango do. Do. Best R&B Afrofusion song. Is Baba yanditse nabi simbona neza igishimo. Best R&B Afro song is Vital by Lolilo. Hey, wewe wakati wako papa. Yes, I. Guitar. Murakoze cyane. Imbere na mbere ndashimye abantu biga ndashimye BMA, ndabashimiye abaorganizateri bagize ibyo bintu. Kubona niyo award ya Brenda Rose. Murakoze cyane. Lolilo, Mzizi wa jiwe, Simba. Wewe. Weze. Et voilà la chanson guitare de Lolilo qui vient de gagner l'award du Best R&B Afro Song. Sur ce, on invitera au podium Monsieur Boris Kavizi. Boris Kavizi. Sur scène, please. Tu nous fais cet honneur d'être là encore une fois. Voilà. Boris Kavizi, le comédien, va faire un petit speech de King's Nation. Et après, il y aura un après. Twifuje kugenda tuvuze ikindi kintu reka benshi batangazi. Jewe nitwa mu bisanzwe nitwa Nirandekura Alain Boris. Ama bivaye n'ukuntu nakuze nkaba nise Kabizi Boris. And kano kari magaze nka main sponsor wa event King's Nation. Twarashoboye kwiyumvira inyuma icyumviro cyaraje turaraba uburyo dushobora kugira kibandanye gitera imbere kuko cyari icyumviro cyiza. Hama natwe tukaba twari dusanzwe turi abakomedian mugabo cyo tuvuga ati reka tugire icyumviro tugire icyo dutereye kugira event ikogwe. Hama nkaba nasubiye kujya muri mu ba nominate ba comedy nahiganwe nk'abandi bita utarinze kuraba ngo ni sponsor yahama nkaba ndi kumwe na mgenza ngahanye arashobora kuvuga ibindi jewe kanukanye navuze. Murakoze kazi nkaba nitwa Jamal Graneza nkaba ndi mukuru genzi wa King's Nations tukaba tuba muri Australia ariko tukaba dufite edition kandi mu Burundi. Uyu mugenzi wanje ariwe Kabiza akaba ariwe mukuru wa King's Nation mu Burundi. Kuva icyumviro cya BMA kije cyaragiye habona nk'uko mwabibonye benshi baragiteye ibyatsi ariko ubundi navuga ati mubona gute tugishigikiye nk'abandi mu gihe abandi bariko barabica intege kugira ngo natwe tubone ingene twiteza imbere. Ariko tutarandiriye kuvuga menshi reka turabe uwatsinze muri Best Hip Hop Artist. Nominé. Technique. Nominé. ahubwo reka tumere nk'abajugumira buke turabe
waba wayitsinze. The nominees for Best Hip Hop Song are Shakira by Freezy 36 featuring Big Fizzo. Cassava by K Mucho featuring Cora. Logo by Pablo. Ex-Girlfriend by Bolo featuring Baraka the Prince. Namba Moja by Big Isa by DJ Pro featuring Big muradutunga bari baduhaye uko tuvuga ngo best hip hop artist ariko byahindutse nkuko mwabyerekanye ni best hip hop song jamba nazo zisibereye sinzi ngo bayatsinze ariko reka tugure kano kantu kuko nimwe mwabitoye. urakoze ku cyifuzo cyawe. uwo ni wo mufanzi w'ukuri. Ash indirimbo yitwa Dogo by yatsindiye best hip hop song. Fabilo, yuko wapi? Amejiplante. Nakuja ni wewe mweupe. Freestyle. Pablo, e arrivi Dogo, acabaria de ser da Best Hip Hop Song. Atubwira akajambo gatoya. Achane kwanza. Bonsoir. On peut parler en français ou bien en kirundi? En chinois. Ok, d'abord mu kijye mwese ko mwenga mu cyumweru byanyu. Sinumva ngene nashobora gushima BMN ndashimye cyane rwose. Kano gashimwe ndose nibaza ko ari agashimwe ko ku muhapere wese wo mu Burundi saki waje Kenya. Iri ni iteka ry'umuhapere wese wo mu Burundi kuko aho nzoja hose bazovuga ko hip hop mu Burundi hari abahose award. Ama shimira uwari wese yoba yarantoye kugira indirimbo yanje Dogo ishobore gutoka. Nongera shimira mwese mwashoboye gutunganya bino bintu kugira bishike kuri no itatu. Chana. Murakoze cyane. Ugushaka ducane. Ushaka kuririmba Dogo. Ushaka Dogo. Shaka rigana. Iyo. Okay. Ushaka yayi. Okay. Salama Dogo w'imatongo kwizina bagita Kamirigo. Ishamba nyene ryo kukububa kubeni burya barakubeshe tukanakesha ibifatira benshi mukanigo Dogo kwanza wiyemera kukiko mbona ukizwa n'amakopi Dogo kurimba kiwacu nawe gigomaze wacu nibagiriza n'umwana murakoze cyane. Oscar Village Market, Oscar styliste, le grand styliste,
Si on est chic ce soir, mon organisation Nini à BMA, c'est grâce à sa prestation. Merci beaucoup Oscar d'être on the stage. Karibu Oscar, kufikira ni vile byiza. Karibu Oscar. Abantu bagira amavideo bose abartiste barabizi ni Oscar abambika. Si bose kugira ngo ni bose. Ne veut pas me contredire lui et elle aussi ne veut pas me contredire. Mais vraiment il a beaucoup aidé. Amaze gufasha benshi. Il est chic aussi. Est-ce que je peux avoir agacé le final? Oui. Merci. Best hip hop artist. Niyo tugeze sibyo bwa Mona Wald. Ego cyane, best hip hop artist. Best hip hop artist technique nominé. The nominees for Best Hip Hop Artist are Beefy, Cardinal, Timongolo, Overdue Team, Freezy 36. Imitima ngo du. De quel qui se quer. Mwiriwe. Ego tubanze dushime kwanza kuri organisation. Timu yose yabyorganije. Big up. Ayo mashina kwinyuma bashavuye Muduha amasha byibushe s'il vous plaît. Agusabiye amasha byibushe. Murakoze cyane. Iraba. Remporté par Big Face. Du biraheze. Yesu ashimwe cyane. Vuga amen. Utavuga amen arasohoka. Aro, murameze neza? Muce muvuga tego turameze neza. Aho mba nibutse ko ndi mu vacances. None nimubibona none. Yo. Abantu bose bari ngaha ndabasabye mubanze mwikomera amashi. Hanyuma muce musubira kandi mu nkomera amashi nanjye. Hama muce mukomera amashi kandi Fabi Love Kamerigado murapere mwiza sana yarimje dogo. Urayizi dogo? Yeah man, Fabi Love, keep it up my boy, selector, all party. Hama shimira abantu bose banoye. Shimira kandi abantu bose bari muri organisation ya Buja Music Award. En tout cas vraiment urazi ko ishurwe ritarenze indwi kandi imidari ni y'abatlete. Twebwe ntiturabakarate murabizi, turirimba hip hop tukongera tukagira rock music. Man, keep it up kuri Buja Music Award. Induru nyinshi kabisa. Aro yo uweza gusigo banza kumurorera ukitegereza kwanza twoyigira ngira menurere neza tane cyabira amarondera ho waciye kanahabura acawuciye ntembega nawe mumbonera nishatse kubivuga kenshi birananira ariko kongeza imana nkaramubonetse mwirareka ndamubuga ubutumwa ubwa mbere na mbere ndaguhaye mwiriwe ariko mbabarire ndabona wacerewe ujya kukubona hano buno nagiriwe arebye nahoze kenshi ariko nananiwe none ko ndakubonye reka nkugire kimbakiye nendele ama nisendele tugeze ngaho urakoze cyane imana ibahezagire sana. Asante sana. Turabandanya bisa neza munagara abatlete ngo bambare imidari. Saint Valentin irabigahera urashobora gusanga ishurwe ni naturel cyangwa ukaja ahantu ukaryamura kamwe bayamuye barayazana. Ibon reka tubandanye Mona Award turagiye n'iyindi kategori tutabifashwa muri Oscar. Kategori irimo Best Music Group. Best Music Group. Dusabe video yerekana abanomine. Technique nominé.
The nominees for Best Music Duo and Group are Best Live Music, Chris Jr., Black Float, Mirror Team, Overdue Team. Best live. Akagakemanya na kiwanyu kimwe tubakesha akakaya wera igi. Oh my god, iri liteka merci beaucoup Bruchonezi kawanyu. Murakoze abafana ababosi bacu nimwe mwatumye tukaronka mwikomera amashi sivuye muzaba mukoze. Merci beaucoup. Itumenya na yindi. Kuya. So, thank you Empire of Me, thank you PP, thank you everybody. Wanaenda hivyo. Haiwezekani. Yeah, turirimbe, turagiye. Nguya, mpaju wanje, nguya. Mpaju wanje, nguya. Lova dan. Murakoze cyane. Merci. C'est la music. Turakunda compétition, il est positive. Turakunda concurrence, il est positive. Izanema innovation. Kuko aturi uno musi siwa twa turi muri 2010 muri music. Atwa turi muri mars na février siwa turi uno musi. That's why turakunda concurrence, il est positive. Izanema innovation. Tout est muri Australia. Ego. Australia. Nous allons nous envoler jusqu'en Australie. C'est pour être bercé dans le sens des poils. Pas dans le sens contraire, mais dans le sens des poils. Pourquoi tu vas sinzira? Talamba. Best DJ. Arahatswe cyangwa arahacwe? Biravana naho yavukiye. Best dufashe muri Walda. Best Ivyo nyene reka kubikomplikala. Best new artist.
artist. Hey, Mwibaza Karinde. Mwibaza Karinde. Mwibaza Karinde. Vous pensez que c'est qui? On demande les nominés d'abord. The nominees for Best New Artist are Alfie Smith, Arnovich, Oganus, Madiba the Classic, Samalia Danielo, Nelson B. Best New Artist, on vient Merci, de voir. Mona Walt. Best New Artist, on vient de voir juste la petite projection vidéo, mais on aimerait avoir au podium Monsieur Franck. Franck d'ici, merci. Un responsable de l'IFB. Merci beaucoup Franck d'être au podium. Voilà, qui va nous Pour nous aider annoncer. Voilà, à donner, à décerner ce prix, cet award, au Best New Artist. Best New Artist, c'est... Bonsoir à tous d'abord. Bonsoir. Merci d'être ici. Vous êtes dans la maison des artistes ici, alors sentez-vous comme à la maison, sentez-vous chez vous. Il y en a qui le savent, hein, n'est-ce pas? Alors, dans la catégorie Best New Artist, j'ai nommé Arnovich. Est-ce qu'il est parmi nous? Sans doute. Arnovich. Il est parmi nous ce soir? Oui, of course. Il est de Kumashura. Mugara. À Rumonge. Rumonge represents. Pole pole. Merci beaucoup DJ MC. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Bon, ndashaka gushima cyane mu myaka ibiri maze mu muziki irya mbere nkoze ku gashimwe kavuye mu bikorwa nakoze. Komera amashyi n'abasaza. Ariko hamwe n'ibyo byose kano gashimwe numva neza nari gufata ifoto ndi kumwe na Lil hamwe na Masterland niba bari hano. Lil na Masterland. Merci beaucoup. Lil Everypro n'est pas là. Igituma ndamamagaye Masterland nuko yaramfashe mu mugongo cyane. Iyi ndirimbo ntabwo yigeze ayindisha muri studio yiwe. Kugira nangure no kuririmba byaranagoranye, ariko arabona tala yanje aragerageza kumfasha muri bikeya yarashobora. Rero ndamushimiye cyane bimwe bivuye ku mutima. Merci beaucoup. Merci beaucoup Arnovich. Mais avant, tu restes là Arnovich parce qu'elle ne peut partir. Mais entre-temps, c'est Franck, un mot. Ce soir, nous sommes à l'IFB. Un mot ce soir pour l'IFB, pour aussi l'événement en question. Merci. Lorsque Delphine, qui est cachée quelque part par là, est venue me trouver pour
nous proposer, l'Institut français du Burundi, d'être partenaire de cet événement. J'ai trouvé que c'était probablement la meilleure association qu'on pouvait faire, puisque le rôle de l'Institut français au Burundi est d'encourager, de former les artistes, et c'est un plaisir et un honneur pour nous de pouvoir accueillir cet événement. On dispense régulièrement des formations pour les DJ, pour les chanteurs de théâtre, etc. Certains parmi vous